n'iteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uw'Imana igenekerezo rya 4 Ruhuhuma 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyonda ko hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ndaguhaye ikaze nanagukengurukira cane ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Orikome iragiriza leta gufata ingingo idahaye agaciro ivyashikirijwe n'abahinga mw'itangazo kubamenyesha amakuru ryo kuri uyu wa gatatu Ruhuma 2024 Jean Nduwimana avugira Orikome yavuze avuga ko ingingo zifatwa zidaha agaciro ivyashikirijwe n'abahinga maze ingaruka zikagaruka kugwa ku bene gihugu muri izo ngingo wavugira Orikome hatanga akarorero k'umwigisha wa kaminuza Bernard Sindayihebura umuhinga mu bidukikije yaburiye abantu ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 amazi ya Tanganyika azokwiyongera ku rugero rutari bwabeho ni ukuvuga imetero 777 n'igice kimwe maze agatera amakaritiye yegereye ariko ngo vyagwijwe n'ubusa vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe Leta y'u Burundi yongereje inguvu za gisirikare ku mipaka buhana n'u Rwanda igisirikare c'u Burundi catangaje ko citeguriye intambara yosomborotswa n'igihugu c'u Rwanda umushikiranganje w'ukwivuna abanzi mu Burundi haremeza ko igisirikare congereje inguvu n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose na cane cane iyo ico gihugu gihana n'u Rwanda umushikiranganje Aret Liberi Mutabazi yaraye abitangaje i Bujumbura mu gihe yari kashikiriza ivy'ubwo bushikiranganje arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe nayo mu ntara ya Kayanza bamwe mu rwaruka rwo muri komine Kayanza na cane cane mu gisagara ca Kayanza rubona ko ubumwe bw'abarundi butarashinga imizi mu Burundi basigura ko mw'itangwa ry'ubuzi hakijamwo akamwana wa mama n'umugambwe umuntu akomokamwo hatabumwe buba buhari ivyo babihuriza ko na bamwe mu banyamigambwe yemewe n'amategeko ikorera muri komine Kayanza abo mu migambwe Seneri na Frodebu bobo bongera koko buzokomera mu gihe imigambwe izohabwa amahirwe amwe ku rubuga rwa politike mu gutunganya ibikorwa vyayo babivuze mu gihe igenekerezo rya 5 Ruhuma abarundi bahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe kuri uyu wa mbere imyaka 33 izoba irangiye hatewe umukono ku masezerano y'ubwo bumwe nayo kandi mu ntara ya Cibitoke hari ubukene bw'amazi meza muri komine Buganda nk'uko vyemezwa na Mustaneri Pampure Hakizimana hamenyesha ko bamwe mu banyagihugu bikora ku mazi y'inzuzi nka Kaburanwa Kagunuzi Muhira Nyamagana canke Rusizi asigura ko ingaruka hari uko usanga hama ingwara zifatiye ku isuku rike nk'inzoka zo mu nda ku bana uwarongoye iyo komine Buganda akaba amenyesha ko babaha inyigisho zo kubanza kuyateka imbere y'uko bayanywa naho rimwe rimwe batabikurikiza kubwiwe bafashijwe n'abagira neza bariko bararondera amasoko mu mitumba ya komine Murwi ihana urubibe na komine Buganda kugira ico kibazo gitorerwe umuti vyinshi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu ntara ya Bubanza kandi abarongoye ishiramwe ryishinze guteza imbere ikiyaya c'Imbo SRDI baranegura ingene abarimyi bafise amatati y'amatongo agenzurwa n'iryo shirahamwe bariko baratunganirizwa mu masentare bavuga ko abacamanza bazica batabanje kubaza muri SRDI uko amategeko agenga ayo matongo ameze Felix Habonimana harongoye SRDI yabivugiye mu nama kuri uyu wa gatanu muri komine Gihanga
ni mu gihe abarimyi bafise amatati bari bamaze igihe bitura inzego zitandukanye bari mu nama hamwe n'abarongoye intara, abajejwe ubutungane n'abashingamateka. N'umushingamateka Olivier Suguru aremeza ko hari abanyagihugu bamwituye kandi vyaboneka ko barenganijwe. Mu ntwaro basaba ubutungane gukorana n'iryo shirahamwe mu gutorera umuti amatati aba yadutse. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko Orikome iriko iragiriza leta gufata ingingo idahaye agaciro ivyashikirijwe ku bahinga. Mw'itangazo ku bamenyeshamakuru ryo kuri uwu wa gatatu Ruhuma 2024, Jean Nduwimana avugira Orikome yavuze avuga ko ingingo zifatwa zidaha agaciro ivyashikirijwe n'abahinga, maze ingaruka zikagaruka kugwa ku benegihugu. Muri izo ngingo uwavugira Orikome hatanga akarorero k'umwigisha wa kaminuza Bernard Sindayihebura, umuhinga mu bidukikije, yaburiye abantu ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 amazi ya Tanganyika azokwiyongera ku rugero rutari bwabeho, ni ukuvuga imetero 777 n'igice kimwe, maze agatera amakaritiye yegereye, ariko ngo vyagwijwe n'ubusa. Ingaruka z'ivyo uwo mwigisha wa kaminuza yari yaravuze nuko uturere twa Gatumba, Kibenga ndetse na Rumonge n'ahandi twatewe n'amazi, maze abantu bakaba bari mu kangaratete. Jean Nduwimana akaba avuga ko abamaze guhunga ayo mazi yaduze bashika ku bihumbi. Uwo muvugizi wa Orikome ababazwa nuko n'itegeko ry'amazi rivuga imetero babwiriza kubahiriza ritubahirizwa kubera ibiturire. Orikome ikaba isaba leta gushiraho umugwi ugizwe n'abahinga bavuye mu mice yose kugira bahore biga uko bakingira abantu ndetse n'ivyabo muri ivyo bihe vy'ihindagurika ry'ibihe. Namwe niko mubibona? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo kandi leta y'u Burundi ivuga ko yongereje inguvu za gisirikare ku mipaka ihana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Igisirikare c'u Burundi catangaje ko citeguriye intambara yosomborotswa n'igihugu c'u Rwanda. Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi haremeza ko igisirikare congereje inguvu n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose, na cane cane iyo ico gihugu gihana n'u Rwanda. Umushikiranganji Alain Tribert Mutabazi yaraye abitangaje i Bujumbura mu gihe yariko ashikiriza ivy'ubwo bushikiranganji arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baganiriye n'ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru natwe, na cane cane abegereye umupaka, bavuze ko ibirwanisho bihari bibateye ubwoba. Bavuga ko iruhande y'abasirikare hari n'abasivile benshi bari kumwe nabo. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Munazi ndetse na Vyanzo, zone Gatare, komine Busoni, bagize bati bamwe muri bo turabazi, abandi ntabo tuzi, harimwo n'abari barasubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare, bagendera ku mategeko y'uwutwara igisirikare aha iwacu, baba ari benshi mw'ijoro. Uwundi nawe yongeye ko ati baba barikanuye cane baraba neza ko hatawusohoka canke ngo umwansi yinjire aha hafi y'iwacu ku mupaka avuye mu Rwanda. Igice gicungerewe cane nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye ni mu makomine ya Ntega, Bugabira ndetse na Busoni, no mu ntara ya Kayanza na Cibitoke ni nk'uko. Abafise ubwoba cane ni imwe mu miryango yubakanye n'Abanyarwanda aho ku mupaka, canke yifise ababo bubatse hakurya y'umupaka mu Rwanda. Bamwe ndetse bamenyesha ko hari abahatswe guhunga bava muri ivyo bice, ariko abatware bo hasi bakabahumuriza. Abanyagihugu begereye ishamba rya Murehe no mu misozi ihanamiye ikiyaga ca Rweru muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo bemeza ko naho nyene hashizwe ibirwanisho vya gisirikare bikomeye, ndetse ko hari n'abasirikare benshi. Ivyo bice byose ni ibihana urubibe n'akarere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba y'u Rwanda.
umushikiranganji wo kwivuna abansi Hareth Tribert Mutabazi yavuze ko ari mu ntumbero yo gucungera umwansi kandi ko bamwiteguriye kumurwanya. Amasoko y'Ijwi ry'Amerika akaba avuga ko ibintu vyatanguye guhinduka muri izo ntara igihe Uburundi bwugara imipaka mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Bwari bumaze kwagiriza u Rwanda ko rubitse abarwanyi bacishamwo bakaja gutera muri ico gihugu, aha ariko u Rwanda ruvyamirira kure. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame mu nama y'igihugu y'umushikirano ihuza inzego zitandukanye za leta harimwo n'iza gisirikare yatangaje nawe mu ndwi iheze ko yiteguye gukingira igihugu ciwe. Paul Kagame yaragabishije uwohirahira akarengana imbibe z'u Rwanda ko azokwibonera ko. Aha ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yari amaze kuvugira i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo ko ashigikiye mugenzi we wa Kongo kurwanya uwo yise umwansi basangiye. Umuhinga muri politiki y'akarere k'ibiyaga binini vya Afurika akaba n'umwarimu muri za kaminuza harimwo Kaminuza Nkuru y'u Rwanda Ismael Buchanani kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika dukesha ino nkuru babona ko umuti w'indyane zadutse hagati y'ivyo bihugu bitatu bisangiye imipaka ari ibiganiro. Si irya mbere ku mbibe z'u Burundi n'u Rwanda hashirwa ibirwanisho vya rutura. Vyaheruka inyuma y'indyane za politike zo mu mwaka w'2015 mu Burundi, aho ico gihugu cagirije u Rwanda ko hari ibitero vyavuye mu Rwanda bigahitana abarundi mu ntara za Kayanza ndetse na Cibitoke. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.